mu Burundi Kizigenza Honorable Agatogwasa yamaze gutegwa uw'inyuma na Seni umugujejwe gutegura ndetse no gutunganya iby'amatora akaza gusaba by'umwariko urunani Burundi bwa bose ko rero govugurura urutonde rwabo mu misi itarenze 3 gusa bagaca bategeka yuko kandi ugo rutonde rutagomba kubonekaho Kizigenza Honorable Agatogwasa ndetse n'abanywanyi biwe bamuyoboka bavanye muri CNL ubungu Burundi bwa bose urunani rugizwe n'imigambwe iharugwa kuri ine ruremerewe guhiganwa mu matora y'abashinga amateka yegereje nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Icyakora nubwo bihagaze bityo atawuzi intumbero ndetse n'ibyiyumviro bya Kizigenza Honorable Agatogwasa benshi barashimangira ko rero by'umwariko iyindi nzira imwe rero ishoboka ari ukuyoboka iyo gufata inhoho hanyuma akambara teni agaca aratanguza urugamba nkuko yahoze aragwana nkuko byoma bigaragara. Benshi baravuga yuko rero uko ba Evariste Ndayishimiye botanguje urugamba ndetse bagaca barafata ubutegetsi nabo rero nawe ariko akwiye kuba yobigenza kugira ngo abashe kuba yobona ahamenera. Ni mu nyuma y'uko rero hakomeje kugenda aravugwa inkuru zitari nyinshi cyane ariko kandi zinagaruka kuko rero Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu caciza c'u Burundi by'umwariko ngo adashobora kuzorotana rimwe ahiganwa mu matora na Kizigenza Honorable Agatogwasa. Ni mu nyuma y'uko amatora yabaye muri 2020 yaje gusiga n'ubundi Honorable Agatogwasa ariwe rero ari imbere ariko bikaza kurangira by'umwariko amajwi ashyizwe kuri Evariste Ndayishimiye nkuko byama bigaragara canke nkuko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu rero by'umwariko biravuga ko hashobora kwaduka injyane ziremere cyane nga mu Burundi ndetse hagaca haduka ukutumvikana kuremere cyane ndetse n'ingwando zikaza zishobora kuza kwaduka. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwariko imihari gitandukanye cyane nka Red Tabara isanzwe iragwanya u Burundi ariko akaba ari umuhari w'abaroberi b'abahutu ukorera nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo by'umwariko uherutse gutangaza ko wifuza ko mu Burundi amatora yotegurwa neza ndetse bose bakagiramo uruhara mu kuyategura ndetse no kuyatunganya. Ibyo bamaganiye kure biriko birakogwa na CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi umaze n'igihe kitari gitoya. Kugeza ubu biravuga ko rero by'umwariko Kizigenza Honorable Agatogwasa ashobora guca yisunga abandi batavuga rumwe rero n'ubutegetsi bakaba bashobora kuba botanguza urugamba ruremere cyane. Hari n'amakuru avuga ko rero by'umwariko urugo rwego bagwatangiwe gucungirwa hafi kugira ngo bace baramubuza gusohoka igihugu nkuko byoma bigaragara. Mu ijambo ryiwewe yarashimangiye ko rero by'umwariko nubwo abujejwe kwitoza cyangwa se by'umwariko kwinjira muri ayo matora yaje gusaba abanywanyi biwe rero ko boshyigikira urunani Burundi bwa bose cyane ko nabo ari we bazaba barashigikiye. Yaravuze ko rero nubwo ntazaba ndi muri aya matora ariko kandi ivyumviro byanjye ntibihagaraye n'ibihagaze n'ibitekerezo byanjye muzoca murabisanga ahangaha mu runani Burundi bwa bose nkuko byoma bigaragara. Nga mu Burundi hariko araduka injyane ziremereye cyane by'umwariko ziriko ziraturuka ku bigendanye n'amatora ariko arategurwa. Benshi babona yuko rero CNDD-FDD yifuza kuzoguma ku butegetsi abanyagihugu bamwe bagashimangira yuko rero by'umwariko batorota bakomeza gutora CNDD-FDD. Amakuru yihuta aravuga ko ingwano cyangwa se intambara ikiraba nga mu Burundi nta itandukanye n'ikirabera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icyakora iyo ku butaka bwa Kongo irakomeje gutwara benshi ubuzima bw'abatari bakeya ndetse no gukomerekeramo benshi cyane. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwariko abasoda b'abarundi aribo bakomeje kuza kwisonga mu bakomeje kugenda barayipfiramo cange se mu bakomeje kugenda barayiburiramo ubuzima nkuko bizoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi yama aradushikira cange yakomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwariko abasoda b'abarundi bakomeje kugenda baratikirira nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imwe mu ntwazangabo z'u Burundi by'umwariko irababaje abatari bakeya by'umwariko iraherutse kugaragara ko nayo yaba yaraburiye ubuzima muri urugamba no muri ingwani maze imisi iribonekeza ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni urugamba ruremere cyane by'umwariko gwaje no gusiga ngaha ku butaka bwa Kongo hakomeje kugenda by'umwariko harameneka umuvu w'amaraso ndetse by'umwariko ibidengeri by'amaraso by'umwariko
by'abasoda b'abarundi bikaba bikomeje kugenda byibonekeza. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ko ibintu Valentin Ndayishimiye ariko arakora bizoca biramugaruka. Ikaje kuri mwese turabere hamwe ibiriko biravugwa cane cane twitsa kuri no rugamba rukomeje gutwara intwazangabo z'u Burundi. Kaze kuri mwese rero by'umwariko turabera hamwe idonido ry'amakuru azindutse akomeje kugenda aravugwa canke akomeje kugenda aradusumira. Turi by'umwariko kwigenekerezo gicumi kwezi kwa 2024 ndabaha ikaze mwese abatwumviriza ngaha kuri inobonesha kure yacu aina yanya Burundi News TV mbonesha kure imwerudende bandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwese rero by'umwariko abatwumviriza bari mu Burundi abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi mwese ndabahaye ikaze. Ndabaha ikaze kandi mwese abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Kaze muri kano gatondo by'umwariko turabera hamwe rero ibikomeje kugenda biravugwa. Nimbara bwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 muri rusange. Amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha mu Burundi by'umwariko ahakomeje kugenda haravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, ahakomeje kugenda haravugwa amakuru yihuta cyane. Birasa naho rero by'umwariko ari urugamba rukomeye cyangwa se rusa no gwamaze gutangura. Ni mu nyuma y'ihangana n'injyane ziriko ziribonekeza mu bigendanye no gutegura amatora, aho umugwi ujejwe gutegura amatora ukomeje kugenda urashinzwa gukorera mu kwaha kw'abategetsi b'igihugu c'u Burundi ndetse bakaba bariko barashinzwa gukorera mu kwaha kwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi binaboneka yuko utifuza kuba wohara canke wova ku butegetsi. Ni mu nyuma y'uko rero umugwi ujejwe gutegura amatora by'umwariko Seninga mu Burundi wamaganye ndetse ukanasaba by'umwariko yuko rero by'umwariko urunani Burundi bwa bose badaca barashigwa ku ntonde. Ahangaha barituye senare by'umwariko nahinyuzwa y'ibwirizwa shingiro by'umwariko na iraca urubanza igaragaza neza yuko rero by'umwariko urunani Burundi bwa bose rushobora kuba go kwitoza ariko kandi rwavuguruye intonde z'abanywanyi babo. Basabye yuko rero uwa mbere agomba kuvanwaho ari Kizigenza Honorable Rwasa. Nyuma basaba yuko rero by'umwariko abandi bamuyoboka abandi banywanyi bavanye muri CNL naba rero baca barakogwaho mu misi itarenze 3 bagaca by'umwariko biraboneka canga bagaca barafata ingingo iremere cyane by'umwariko yuko babosubira mu mahiganwa yo kwitoza. Ntawuzi ibyiyumviro canga ibitekerezo bya Kizigenza Honorable Rwasa icakora yarasabye yuko rero by'umwariko abari bamushigikiye boshigikira urunani Burundi bwa bose. Yaravuze yuko rero nubwo atari muri aya matora ariko kandi by'umwariko ari ntambwe nziza ko rero by'umwariko nawe azakomeza kubaba hafi. Kugeza mu Burundi haribaza igishobora kuba gikurikiraho mu gihe benshi bagaragaza ko gwaba ari urundi rugamba ruremere cyane. Mu gihe rero ditabara imaze imisi iri kwiratana mu mitwe rero by'umwariko n'ingabo z'u Burundi zagiye kuyigwanya higanjemo ingabo zo mu muhari udasanzwe wa Tafok by'umwariko zarashimangiye ko zifuza ko mu Burundi ibintu byohinduka ndetse by'umwariko n'amasezerano ya Arusha by'umwariko agaca yubahirizwa ndetse baranasabye yuko mu Burundi badashobora kuzubahiriza gahenge mu gihe amatora yaho by'umwariko atariko rategurwa neza atariko by'umwariko ategurwa neza ngo buri wese abashe kuba yoyagiramo uruhara. Hari n'abatanze ibitekerezo basaba Kizigenza Honorable Agatorwasa bati icyaba kiza twebwe turaba nuko rero wokongera ugasubizamo itene yawe ugacurafata inhoho ugasubira mu ishamba ugatanguza urugamba kugira CNDD-FDD ucora bakura ku butegetsi. Hari bamwe babona yuko yero ariyo nzira nziza ndetse ishobora no kuzifashishwa mu rugamba rwo kugira ngo by'umwariko babashe kuba by'umwariko bohindura ibintu canga se bofata ibindi bintu nkuko bimeze ngaha by'umwariko muri kino gihugu c'u Burundi nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda aratugeraho rero by'umwariko
baravuga yuko Kizigenza Honorable Agathon Rwasa ashobora kwifatanya namwe batavuga rumwe rero n'ubutegetsi kugira ngo bashakire hamwe rero by'umwariko igisubizo. Hari amakuru avuga ko rero by'umwariko aherutse kuganira na bamwe by'umwariko baba barahunze igihugu by'umwariko kubera ibibazo byabaye bya politike nga mu Burundi guhera muri 2015 ubwo habaga by'umwariko igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza nk'uko byoma biradushikira. Ibi byarateye umutima uhagaze ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye baca bafata ingingo yo gucungera urugo rwiwe ku buryo rero bivuga ko ashobora yarabujijwe no kuba yasohoka igihugu. Benshi ntibajya umunwa mu kugereranya urugamba ruriko ruraba cyangwa injyane ziriko ziribonekeza nga mu Burundi n'urugamba rukomeje kugenda rurakomera nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma y'iko rero ko Burundi bumaze igihe bwararungitse abasoda ku butaka bwa Kongo, birasa naho bariko baricuza cyane mu nyuma y'urugamba rukomeje gutwara intwazangabo z'u Burundi. Ibimenyesha makuru nga mu Burundi byaranditse biti RDC iradutwaye iyindi ntwari Lieutenant Patrice Gapala ntakiri mw'isi y'abazima nk'uko byoma bigaragara. Abamuzi bose kuva bumvise urupfu rw'iwe rero barakoresha amajambo asa bati intore ntiramba. Lieutenant Patrice Gapala yaravutse mu mwaka w'1994 ava ku mutumba Munanira komine Bisoro mu ntara ya Mwaro. Yaragize umutima wo gukunda igihugu aciri muto cane. Bamwe rero mu bagenzi biwe bavuga ko atagize ngo abumvishe ko rero bojana mu gisirikare kubwiwe yabona ariyo nzira yonyene rero yo gufasha igihugu. Ku ntambwe rero ikomakomeye cane yarangije ishuri kaminuza ya gisirikare muri ICAM muri promotion ya 46 muri ICAM. Kandi mu makambi yaraciyemwo muri Somalia aho yaherukaga kuva vuba ngaha rero aho bahendanye by'umwariko bavuga ko Lieutenant Patrice Gapala yari umuntu aciye bugufi aciye ubwenge yumvira cyane kuri kazoza ku Burundi ariko kandi avuga make. Bavuga kandi ko by'umwariko yari umuntu akundana cyane nk'uko byoma bigaragara. Mu kwezi kwa gatandatu 2024 Lieutenant Patrice Gapala yarubatse urugo rwiwe rero muri Munyonyo 2024 yaraciye arungikwa muri Nord Kivu kugwana na M23 kuva ashikayo rero by'umwariko kubera baca bakwa amatelefone ntiyigeze arashobora gusubira kuganira nabiwe. Ku munsi wa mbere by'umwariko uheze hari kwigerekerezo rya gatandatu ukwezi kwa mbere 2025 yoba yararonse umutiza agatelefone araramutsa bamwe rero mu bagenzi n'abajyango biwe. Ntiyamenye ko ariko arabasezera wari umunsi wiwe wa nyuma ku isi. Lieutenant Patrice Gapala arahitanywe n'intambara ziri muri Masisi muri Nord Kivu ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Lieutenant Gapala yari yarabaye umusirikare kugira agwanire igihugu ciwe akunda, none by'umwariko aguye ku butaka bw'ikindi gihugu mu ntambara itari iyacu. Abasirikare bacu bagurishwa nk'abacangero ku nyungu z'akagwi gato yariro gatwara igihugu karongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Lieutenant Patrice Gapala arasize agahinda kenshi mu bakunzi. Hari intwara miheto ikomakomeye cyane yatubwiye nijoro iti ndiko rero ndarira kandi ndi umugabo. Umwuga wacu rero ntiworoshe gupfa rero turagendana ariko kandi igihugu ntikizi rero uwo kibuze mu rupfu rwa Lieutenant Gapala. Iyi ntwari Imana yayihurije ko by'umwariko ubutore bwinshi ku mubiri, mu mutwe ndetse no ku mutima muri rusange. Iyi nkuru tuyisozera turahojeje habo mu muryango wa Lieutenant Patrice Gapala ndetse n'abandi banywanyi biwe n'inshuti z'u Burundi muri rusange. Ni mu gihe kandi tukiri ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwariko dukomeje guca turabura intwari zacu, turabura by'umwariko intwazangabo zacu, turabura abacu by'umwariko turabura abacu ku buryo rero budasanzwe. Hari n'abandi rero bariko barapfa cane batazibagirana nka Justin Nimubona wacu, nawe rero n'umwe mu basoda b'Abarundi yaguye ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubu numwe mu butumwa bwuzuye agahinda ndetse n'amajambo by'umwariko twagawe n'umwe rero by'umwariko mu bakunzi b'umusirikare Justin Nimubona batazira Livingstone nk'uko byoma bigaragara.
Justin Nimubona rero yari yarinjiye vuba rero mu gisirikare c'u Burundi, avuka ku mutumba wa Rukanda zone Gasanda komine n'intara ya Bururi. Uyu musirikare yaraguye ku rugamba muri Masisi Nord Kivu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo kuwa mbere uheze igerekerezo rya 6 ukwezi kwa mbere 2025. Umwe mu bagenzi biwe yaragize ati narabonye utwereka umwe mu basoda b'u Burundi yarafatiwe muri Masisi, tweho natwe turi mu gahinda twaramenyeshejwe urupfu rero rwa Justin Mubona rero dutazira Livingstone, twarategetswe ko rero kizira ko twerekana umubabaro, ko kizira kandi kumushira kuri profile zacu, ko kizira kwerekana ifoto yiwe tukandikaho RIP. Livingstone yari umugenzi umwe rero no kwita magara, yandutiraga abavukanyi bacu iyo rero baguye ku rugamba ntibaba rero bateye isoni kukibuka ndetse no kubasezera ndetse rero no kuyaga ibyiza byabo, ntabwo rero ari icaha. Ati ndifuza ko rero umugenzi wanjye Livingstone nawe rero amenyekana ko yari intwari niyigire amahoro nk'uko byoma bigaragara. Ibi birakomeje kugenda birateza akababaro ndetse n'akaga nga mu banyagihugu b'i Burundi, aho benshi batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero by'umwihariko bariko barategwa impungenge n'ibiriko biraba canga ibiriko biragaragara muri rusange. Amakuru yama aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko ibiriko biragaragara ndetse by'umwihariko n'ibiriko biratangazwa by'umwihariko arakamaramaza ndetse gushika ubu ngubu by'umwihariko ibiriko biratugeraho ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi birava ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, birateye impungenge, birateye umutima uhagaze. Ibi biriko biraba kandi mu gihe by'umwihariko bivuga ko Red Tabara iriko irategura ibitero karundura, ibitero simusiga, ibitero bishobora kuzotuma by'umwihariko ibintu byongera guhinduka ndetse no guhindura isura, ndetse batari bakeya bakaba batari kujya umunwa mu kugaragaza by'umwihariko mu kwerekana n'ibiriko biragaragara ndetse n'ibiriko biratangazwa. Kugeza ubu rero by'umwihariko amakuru yamara dushikira nuko mu Burundi hashobora kwaduka ingwano ziremere cyane, aho nabo basoda bari ngaha ku butaka bwa Kongo bashobora kuzicamo amacipe bagaca by'umwihariko baratera igihugu mu nyuma yuko bakomeje kugenda bagiriza Burundi ndetse na Evariste Ndayishimiye kuba barakomeje kugenda baracuruzwa ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aba baramaze igihe bararungitswe by'umwihariko ku butaka bwa Kongo kuby'inyungu za Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Evariste Ndayishimiye. Bivugwa ko rero ingabo z'u Burundi zoba zishyurwa amahera menshi ariko kandi ntiziyaronke, akegera mu mifuka y'akagwi gatoya karongoye ubutegetsi mu Burundi. Bivugwa ko kandi by'umwihariko Felix Tshisekedi Tshilombo aherutse ngaha mu Burundi yarasabye mugenzi wiwe by'umwihariko cyane cyane Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ko yo murungikira abandi basoda benshi. Bivugwa ko kandi by'umwihariko abasoda b'Abarundi bashika ku 200 bari bararungitswe muri Somalia mu kugwanya umwari wa Al-Shabaab, by'umwihariko bashobora kuzajyanwa ku butaka bwa Kongo mu nyuma yuko rero hakomeje kugenda hagaragara canke hakomeje kugenda hibonekeza by'umwihariko kutumvikana hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Burundi na Somalia, mu gihe Somalia yifuza ko abasoda b'u Burundi gitigira icyo gabanyuka, ariko Burundi bukifuza ko bashobora kugumishwayo uko ari umubare uzi 200 by'abasoda. Bivuga ko kandi muri Somalia nyuma y'uko iterabwoba rikomeje kugenda ririyongera n'ubundi bifuza kuzozana by'umwihariko abandi basoda bagiye batandukanye. Ibihugu birimo nka Ethiopia byaramaze gufata ingingo by'umwihariko yo kurungika abasoda muri icyo gice kugira bace barahangana na Al-Shabaab yareregeze no kwigarurira umugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Ndabashimiye mwese banywanyi ibiganiro byacu batwumviriza kuri ndobonesha kure yacu ana yanya Burundi News TV. Dusura amasari imbere turabera hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa mu Burundi, imbere mu gihugu cacu, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino.